Radio Kisese midwe cy'ugaruka mwakoze mwese mwasubiriye gusubira kwitaba isango rya kino kiganiro nkuko musanzwe mubizi twama tubashikiriza ikiganiro Afrika twifuza aho abatari bake abarundi eka n'abandi batandukanye baheza bakaganira ku ngorane zihanze Afrika na cane ico sahiriza canke ko hogira gikozwe kugira ngo habe ico twise leta zunze ubumwe za Afrika twifuza. Muri kino kiganiro cuno munsi nza kuba ndi kumwe n'abatumire batatu abo nabo bakaza kuganira ku kiyago kigira kiti mbega nuruhe ruhare rw'isinzikazo canke nuruhe ruhare rwazanywe n'amadini mu gusubiza inyuma Afrika canke mu gusambura Afrika. Abatumire rero turi kumwe muri kino kiganiro nza kuba ndi kumwe n'umushinga ntahe Leonardo Nyangoma nimbunyumva reka ndagwikaze muri kino kiganiro. Amahoro neza Karangwa Fibere, amahoro neza Dr. Olivier, amahoro neza Dr. Alphonse. Wakoze kundumira kugira ngo dusangire ijambo dusangire ikiganiro nabo bashinga ntahe b'indyamunyi. Ego mwakoze namwe reka umkaze Alphonse Rugambarara uyu nawe ari muri kino kiganiro. Alphonse Rugambarara nimbunyumva uhora mutabariko baratwumviriza. Ego mwaramutse neza bariko baratwumviriza ndaramukije namwebwe tuza gusangira iki kiyago. Leonard tuherukana kera, Dr. Olivier nawe Jean Philbert, umunsi mwiza turi kumwe. Ego wakoze nawe kwitaba reka mpikaze Olivier Ndayishimiye nawe ndagwaye kaze muri kino kiganiro. Ego urakoze kubona wasubiye kuntumira kuzera hanyuma ije naye Nyangoma n'umushinga naye Rugambarara tuza gusangira kino kiganiro ndaramukije n'abatwumviriza. Ego nawe wakoze kwitaba muri kino kiganiro. Ego nari mpejeje kubibabwira ko ngiye kuganira n'aba batumire ngira mwumvise ko ndi kumwe na muganga Olivier Ndayishimiye, muganga Alphonse Rugambarara hamwe n'umunyepolitike Leonardo Nyangoma, bose bakaba ari nararibonye mu bijanye y'aba politike ya Afrika canke politike y'igihugu cy'u Burundi kambere n'akahise. Nabwiye ko tuganire ku bijanye n'uruhara rw'amadini mu bujanye no gusubiza inyuma Afrika canke uruhare rw'amadini mu byatumye Afrika izingama canke intambamye y'amadini mu bijanye na leta zunze ubumwe za Afrika twifuza. Reka mbere mu nshinga ntahe Leonardo Nyangoma wewe ibyukwemera ubona bihurira hehe n'ibijanye no kuba Afrika ataho irigeza gushika ubu? Ibyo kwemera amadini koko muri Afrika siyo yazanye ibyo kwemera muri Afrika. Duhereye mu karoro ko mu Burundi wacu abarundi baragafise Imana n'inyende bayambaza ariho kiranga yari nka patiri yarasoma imisa n'ibindi. Turavye muri kahise ka kera turavye mu mizi ya kera Afrika ndetse niyo uyuweje iterambere ryari mu gihugu ca Misiri bari bafise imico yabo ikomeye cane kandi barashitse ku bintu byinshi bemera Imana imwe gusa rudende barashyira ku bintu byinshi n'ubu bitararonka insiguro mu bumenyi muri siyanse urabe ibyo bubatse. Afrika yarigeze kuba imyaka 3,000 cyose mu kiringo c'imyaka 3,000 yari iya mbere muri byose, mu biharuro, mu buvuzi, muri astronomy, mu kubaka. Ubonye nka zijya piramide zijya zubatswe n'abanyafrika babirabure, kandi birumvikana kanatsinda umuntu wa mbere yabonekeye muri Afrika sibyo batubwiye ngo Adamu na Eva yabonetse muri
Afrika hajya mu micungararo y'iwacu barasanze yuko n'abanyafrika bari bazi ubwenge buhanitse n'ubu ibintu bimwe bimwe babishitse kubu nko gukoresha ibiharuro sinzi igena no bita mu kirundi cyo bita nombre complexe imyaka 2020 imbere yuko Yezu avuka bari bazi kubikoresha hariya mu buraruko busirushe rwa Kongo mwarumvise icyo bita igufa rya sango los do sango rero ibyo kwemera iby'Imana nibaza ndetse yuko abazungu byinshi babyabuye iwacu muramaze kubona bariko baraterekera mu Kirundi bariko barabandwa birasana bijya byo mu misa cyane gose ugacubona ubiravye neza ukabona yuko bashobora kuba babyabuye iwacu hanyuma ikindi kibi ayo madini niyo yaciriye inzira umuzo w'ubucakara bimwe bya esclavage harabaye n'umupapa yabihezagiye gose avuga yuko abirabure ari ibikoko nta mutima bagira niho abandi rero baca baronka umuhezagiro wa papa ukugenda kuyora abantu ku nguvu barabatwara mu bihugu bya Amerika kubakorera mu bihugu by'Iburaya kubakorera kubabera abacangiro batabahemba ibyo byamaze imyaka arenga amajana 4 ibyo biri mu byatungishije ibihugu byo mu burengero ibihugu by'Iburaya byo muri Amerika ya ruguru ibyo byatumye batunga kubera abacakara bakoresha gusa kubera n'ibyo basahuye bataguze mu bihugu bya Afrika bakaba barasambuye rero imico yacu barahakariye gose muri Afrika barahakariye gusumba ubundi burere bwo kw'isi kugira abaturonke bashobore kudushyira mu bukoroni babanje gusambura imico yacu hagiye gufatiye ku mico abagushoboye kugira ngo rero tuzoshobore kubigaruka ko tubyubake neza si igikorwa coroshe ariko birashoboka tudaciye ngaho sinibaza ko tuzoronka iterambere mu minsi ya vuba kandi noneho ntibigoye kugaruka ko nabwo tuvuga ntibigoye kugaruka ku mico yacu gukoresha indimi zacu ukwambuye ururimi abakwambuye byinshi cyane ahandi hose mu bindi bihugu byateye imbere cyane cyane ugiye kuraba muri Aziya bakoresha indimi zabo kuko hari ibintu udashobora kumva neza babigusiguriye mu rurimi naho waragwize cyane mu rurimi rundi mvamakungu mu ruvuye mu bindi bihugu si bibi kumenya indimi nyinshi ariko ugashira imbere urwo ururimi rwacu hamwe nicyo gituma hariho abariko bariyumvira bati harakwiye ndetse nuko dukoresha ururimi rumwe rwo muri Afrika cyangwa zibiri ariko tudaheje indimi twari dusanganywe tugakoresha ari nk'igiswahili tugakoresha nk'igiswahili hose tukavuga igiswahili kimwe n'amajambo atari make y'Icyarabu harimo mugabo amajambo menshi y'abantu y'indimi z'iwacu cyane cyane muri ako karere ikiwacu icyo nico no bivuga ko amadini muri rusangi harabazi yuko yatuzaniye neza aya madini yavuye hanze nta kintu kinini yatuzaniye naho amwe yagiye arikosora ariko cyane cyane mu ntango niyo yaciriye inzira abakoloni abaje kutugira abacakara baje kugira abirabure abacakara muri make nibyo novuga kuri ico kibazo batubajije reka nje kwa Alphonse Rugambarara we murabona umengo n'ivy'Imana akavyizera Alphonse wewe ubona ari uruhe ruhare rw'amadini mu bijanye no kuba Afrika atahari ari irigeza n'uruhara runini cyane nishimiye Leonard ko
yabishikirije neza kugira ngo dutahure neza ingene ari uruhara runini dutangure twumve ingene abazungu baje muri Afurika. Abazungu ntibaje bafise intumbero y'urukundo, oya, ntituze twibaze ko ari cyo kintu ca mbere cabazanye, naho baba bazanye bafise amajambo aryoshe yo kuvuga urukundo n'ibindi, ibyari inyuma byari ibindi. Muri reka tube turagiye kwa muganga Olivier Ndayishimiye kumbure niyaza araheza afata ijambo. Olivier Ndayishimiye, wewe ubona ari uruhe ruhare rw'amadini mu bijanye no kuba Afurika atahirigeza leta zunze ubumwe zayo zitarakunda? Ego, kanshimire d'abord Nyangoma kumwene yabiciye ku mayange akoresha amapoint ahambaye cyane, aravuga ivy'ururimi, aravuga ivy'imico, aravuga n'ivyo gusubiriza Imana twemera, basokuru bemera tuyisubiriza izindi mana zivuye hanze. Na Rugambarara yaratanguye, reka tumurindire. Je ico noshikiriza mu majambo make, mu majambo ngira ngo nk'atatu, nuko idini ivyo kwemera abazungu baje bazanye byadukuyemwo akaranga, ico bita identité mu rurimi rw'igifaransa. Muri psychologie, iyo umuntu afise une identité faible, fragile, ihobahoba, aba ari umuntu muri teori ya psychologie, teori psychanalytique niko tuyita, iyo turiko turagereranya abantu tubacamwe imice tuvuga tuti abafite amagara akomeye yo mu mutwe n'uku, abakurikira n'aba, abanyuma n'aba. Iyo umuntu afite fragilité de l'identité, nico bita des personnes psychotiques, abantu badatahura neza ico bita reality, ibihari ku isi, uko ibintu bitunganije n'uko ibintu bimeze. Nibo bita abantu psychotiques. N'abantu begereye ingwara zo mu mutwe, abantu baba bari très fragile, akana kariko kose kaje gahindura uko ibintu bimeze cyangwa ko baba bameze gatuma bamera nk'abagwara. Niho rero twita psychotique. Abo bantu rero bafite identité ihobahoba kuri bo, n'abantu batiyizi neza ico bari, bigora ko batahura ico bari, batahure ico bashoboye n'ico badashoboye. Iyo rero umuntu agukuyemwo identité wari ufise ikagabanuka, umera nk'umuntu atiyizi, umera nk'umuntu ariko arayerera ari mu isi atazi ivy'isi vyari vyo n'ingene bitumbereye. Naho rero nohera mvuga yuko idini batuzanyemwo bakadukuramwo ukwemera twari dufise. Icambere, ingaruka ya mbere yahabaye nuko abanyafrika rusangi, eka mbere n'ayandi mahanga yo ku isi, si benshi babageze aho tugeze. Twe nibaza ko muri Afurika tugeze kure rwose. Abandi barahinduye nabone bamwe nk'ababaye colonize nko muri Amerika y'Epfo, cyane n'abantu nabo nyene babaye evangelize na Eglise Katolika. Mugabo umuco wabo urabona ko bawufise, kenshi n'amazina yabo cyo kimwe n'ayiwacu ngo Leonardo, Olivier, Alphonse, ibintu bene ivyo amazina atari gwacu, n'amazina y'amatirano. Eka n'ibindi by'imico n'indimi kenshi usanga muri Afurika tugeze kure. Twe turanarenza urugero tukanicana tutu. Umuntu musangiye amaraso muva mu ndimwe mukajyana mupfa ibintu by'amadini n'ibintu tubona twakuze tubona ngaho. Iyo rero identité ihavuye bakayigukurako, ukasigara uri icyo utazi, witwa icyo utazi neza, niyo ntango yo gusubira inyuma à tout point de vue, mu mice yose. Icya kabiri noshikiriza kuri ibi by'amadini nuko Afurika urabona ko baduciye imbibe zitari gwacu, imbibe zaza n'abadukolonije. Hagiye rero mu by'amadini
ni nakandi kaga ni yindi division iza kunyura n'ivyari bihobahoba urabona ibyo tuhitiyemwo byo muri Sahel abateroriste b'abanyisilamu batera ibihugu bakananirana bagatuma haba umudugararo bagatuma haba ibihugu bidatera imbere byama mu njyane bijya ni yindi ngaruka y'amadini burya ni naho tuvuga idini ry'abakristo n'idini rya Isilamu naho nyene hajya n'ikindi kibazo muri Afrika donc kubyerekeye politike kubyerekeye itunga korana dufise ngwana dufise ni uno mu ikibazo hanyuma rero nohereza ko bona nuko ikindi kintu yaje agamije ataho bitana n'ivyo twarimo kuri kukuru nuko ari amadini adusamaza cyane kuvyerekeye iterambere kuvyerekeye uko abantu icyo no kwita responsabilité abantu turemera yuko Imana ari ibazwa byose dufate nk'akarorero nk'aha muri kiganiro novuga nti Imana niyo yabishaka ndavuga ibi Imana niyo yabishaka turaza kujera umwanya neza ugasanga ni ibintu nk'ivyo no gushika ku nzego zo hejuru Imana ibitwa ivyo twebwe dukora cyangwa tudakora ivyo twiyobagiza bibazwa Imana ugasanga rero gudatera imbere kwa Afrika kenshi biva no kuri ibyo urakoze Alphonse Rugambara nimba wagarutse ubandaniriza aho warugeze nawe ego sinzi ko mu nyumva ego turakumva murakoze cyane nagira kuko ntunganire abahejeje gushikiriza Leonard Olivier bavuze ibintu nyavyo kuko nivyo niyo constat abanyafrika twotegerezwa kugira ku mabi twakorewe n'ubukoloni kuva aho abazungu baziye muri Afrika habaye ibintu bitari bike tumenye yuko muri Afrika hariho icyo bita civilisation ni ukuvuga ingene abanyafrika batunganya ibintu byabo icyo bita paradigme muri civilisation ni umuce nk'itanu cyangwa itandatu hariho uko abantu babona ibidukikije ingene basigura izuba ukwezi inyenyeri n'ibindi byose ibyo bita mu gifaransa cosmogonie hariho n'ibindi bijanye wabajije ikibazo ukwemera kw'abanyafrika ukwemera kw'abarundi ibyo mu gifaransa bita spiritualité naho nyine byari bihari nizo nkingi nyamukuru zijanye n'ivyiyumviro ingene abantu biyumvira uko babaho uko babayeho n'ibyo badashobora gusigura niyo spiritualité yari ihari muri Afrika imbere y'umuzo w'abazungu iyindi inkingi nijanye n'ingene batunganya inzego zo gutwara les institutions politiques ingene batunganya ibijanye n'ubutunzi les institutions économiques ingene batunganya imibano mu bantu n'ibindi n'ingene basigura akahise kabo uko bakumva uko bagahanahana n'ibindi ibyo byose rero byari bigize izo civilisation rero aho abazungu baziye icyo bashatse kugira kandi sinovuga abazungu gusa duvuge n'abarabu bicishijemwo bose baje bashaka kurya Afrika icyo baje gushyira imbere cyatumye abanyafrika abarundi na cyane cyane ni ibyo byo gutangura kuzana inyigisho zindi zijanye n'urukundo zijanye no gusigura ibyerekeye spiritualité hariho rero ibyo jewe nise mu byo ndiko ndandika kuri ico kibazo nyene les inventions criminelles kuvuga ibintu bishasha vyaje kutwica
nyamukuru ni bitatu. Icya mbere ni kijanye n'akaranga identite. Olivier yabivuze, badushize mu ma identite mashasha bise race bita ethnie, natwe turavyemera. Iyo invention ni criminelle cyane. Nsubiremo ivyo Olivier yavuze ati iyo mufise identite idakomeye mutiyumvamo cyane birashikaho mutimenya, naho nyene nifashije inyandiko z'abashakashatsi ba mbere nka Cheikh Anta Diop, France Fanon, tuvyita aliénation identitaire. Ntitwiyizi namba, ni uko twiyizi nuko umuzungu yaducafye wenyene, ntunubahuke no kwibaza ati mbega none imbere y'umuzungu aza twebwe twari bande, twari tumeze gute. Ivyo dusa naho tunariko tunavyibagira canke tukabisigura kutariho, ugasanga abarundi abanyafrika bariko baricana batazi nico gituma bicana, atari ukwimenya namba. Iyo invention rero ni mbi cyane yatwikiye, kandi tutaprenye conscience, tutabitahuye neza, bizoguma bitwikira ubuzima, kuko nta karanga tufise by'ukuri kacu. Twari tugafise turagata, byari bikwiye yuko tukarondera tukarasubirako n'ayo maparadigme navuze yose yagiye kwicwa navyo. Ikindi bazanye gishasha abarundi abanyafrika batari bamenyereye ni intwaro y'umukazo. Iyo ntwaro y'umukazo kuva ku bukoroni turayizi twese mu bihugu byose, nico cyatumye n'ivya esclavage byose. Iyindi rero invention ya kabiri ibyo bazanye bishasha byononye gose civilisation z'abanyafrika ni intwaro y'umukazo. Ico nise mu gifaransa imposition de l'autorité prédatrice. Baje kurya gusa, bikinga mukiza bazana amajambo aryoshe y'urukundo n'ibindi, kuko abapadiri n'abaje kwigisha amadini nibo batangura kuza. Ivyo rero nico catumye gose cononera abanyafrika no gushika n'ubu, kuko ntitwashoboye gutahura neza yuko intwaro y'umukazo ari mbi. Ntidushobore kuraba kungene intwaro zo hambere muri Afrika zari zimeze, tuboneho ibyo dufasha kubaka intwaro nshasha, ariko tukagendera kuri izo ntwaro z'umukazo zadukinije imyaka itari mike. Iyindi rero ikindi bazanye rero ni sujet y'uno munsi turiko turavuga, ni invention et imposition de religions multiples et de la pensée occidentale. Ni ukuvuga ivyiyumviro vy'abazungu nivyo baje kutwigisha, basambura ivyiyumviro vy'abanyafrika vy'abarundi, nk'uko Leonard na Olivier babivuze. Abarundi bari bafise idini imwe, bemera Imana. Muri aka karere kose bita la région des Grands Lacs, ryari idini rimwe atarindi rihari. N'ingene uko babizanye dufashtiye muri aka karere, muri royaume zari zihari, dufashe mu Buganda, mu Banyankore, mu Barundi, mu Banyarwanda, hose ahatugiye mu Bashi no mu Bafurero, bose bemera Imana imwe, kandi iryo jambo Imana ryari riri hanini. Muri Nkore bayita Ruhanga, mu Buganda nabo bari bafise izina ryayo Gatonda. Rero ibyo byose abazungu baje kubyica. N'ikimenyamenya hariho umusenyeri wa mbere wo mu Burundi yavyanditse, kuko yasanze abamisiyoneri bazanywe mu Burundi
uko bari ko barigisha batigisha ngo bishike, kuko bigisha ijambo Mungu. Iyo jambo Mungu ni yavuye ahandi, abazungu baje barizanye mu Burundi, ariko abarundi ntibarishimye, batangura no kurirwanya hanini. Rero Musenyeri yaranditse mu gitabo ciwe abona ati twarabazaniye Mungu ariko twarabarenganije, kuko nasanze yuko abarundi bari bafise imana bataziriye, bahaye izina ryabo, ati kandi iyo mana ni nk'iyo twebwe tubazaniye. Rero acategeka yuko bahindura bagashira ko iryo zina imana. Bazabona rero abarundi baruzuye mu masengero kubera bahinduye gusa iryo zina, ariko uko batahura izina imana siko turavye neza, twimbitse neza iyo religion yabo ivuga God canke Dieu, sivyo. Novuga yaba abarundi dushobora kwiga neza ivya filosofi, ivyo bita theologie, nkuko byoshobora ko umuntu yiga imana. Notangurira kuvuga nk'ikintu kimwe gitangaje ku muntu agira ubushakashatsi. Turavye neza uko baje bazanye iryo jambo Dieu canke God mu Congereza, bobo kuvuga bati turemeye imana imwe rudende, birumvikana kuko abazungu tubiravye abarumani n'abagereki bari bafise amazina y'imana zitandukanye, imana zitandukanye zari wabo. Iwacu nta mana itandukanye. Rero kuvuga ngo ndemeye imana imwe rudende ni bimwe bita mu Gifaransa tautologie, kuko imana nta imana nyinshi zihari. Tutegerezwa kuharabira tukabona yuko aha baraduhenze kuvuga ngo imana imwe rudende ntibibaho, ni imana nta kindi. Ikindi naco nuko tubifashe muri grammaire, izina imana ni nkuko amazina yacu, umwe ni Rugambarara, uwundi Nyangoma, uwundi Karangwa, uwundi ni Ndayishimiye. Ce sont des noms propres kuko bivuga mu Gifaransa. Ariko tuvuze twingaha turabagabo, abagabo c'est un nom commun. Nico kimwe rero ni jambo Dieu. Dieu ntabwo ari nom propre, ni nom commun, kuko ushobora kurishira muri bwinshi les dieux, ushobora kubishira muri féminin une déesse, ushobora kuvuga demi dieu, ariko imana ni kindi kintu. Ni twobigereranya na Yahweh mu Bayahudi canke Allah mu Barabu. Ça ce sont des noms propres. Ariko mu bazungu nta nom ihari, nta nom propre ihari. Rero batubwira ngo Dieu ni kuvuga iki? Aha ni kibazo nibaza abari muri ayo madini botegerezo kubibaza, kuko nivyo vyerekana cyane yuko ivyo byazanye biri munsi koko y'ivyo abarundi bari bafise. Ibyo rero byatumye duta byose mu mitwe, tukaba ntitwabaye n'abantu bashasha, twabaye abo tutiyizi. Rero novuga nti ibyo byose byavuye kuko umuzungu yaje kudushiramwo ibindi bintu bishasha tutaranatahura neza, hama twibagira ibyacu by'ukuri twotegerezwa kuraba tugatahura neza. Sinorangiza aka kantu ntavuze ibijanye na wa mupapa Leonard yavuga, kuko abaje muri ayo madini n'ukuri baba bakwiye kumenya yuko hari umupapa yitwa Nicolas wa gatanu, niwe yatumye ivyo bihugu byose bishwara muri Afrika, barabaha uburenganzira ngo abo mugiye kwigisha cyangwa gutwara ntibakwije. Nimwebwe mugiye kubafasha kugira ngo bakwize, ariko mubakorere uko mwishakira. Niho havuye esclavage na colonisation.
barashyiraho n'ibindi bijya by'amaraso bavuga yuko turi de race inférieure ibyo byose twotegerezwa kubimenya kugira ngo koko tubigwanye turonke dusubire kuri karanga kacu tukamenye hama dushobore kubaka koko Afrika nshasha Uburundi bushasha. Murakoze. Ego reka ngaruke kwa Dr Olivier Ndayishimiye. Nawe Rugambara numva wanakivuze ko aho mwavuze amazina canke amazina y'amomekerano kwa amazina nyayo akashirwa amazina yandi ukumva umuntu yitwa Nduwamungu canke Ndikumana ngo ni izina ry'igipagani, urakwiye ko tuguha izina ry'igikristo, kandi izo onye n'amareta akaba yaravyemeje uyu munsi. Mbere bisa nkaho muri Afrika ata muntu yemerewe kwitwa izina rimwe. Ibi inyabyo byo ntimubona yuko ayo mareta canke nabo bakristo nyene canke abanyafrika ubwabo bavyemeye bigasa nkaho banabikunze? Muganga, aha hantu mwobwira iki abanyafrika muri rusange? Kugira umuntu akwaka karanga ufise anabigaragaze abigire une fois pour toutes akwaka izina, kuko ubu izina n'iryo muntu abasoko bavuze batezina n'iryo muntu hajya baba bari bazi icyo bavuga. Izina rero umaze kurihindura umuntu ariyobegwa yareka atumbera muri iyi nzira cyahindukira agatumbera iyindi nzira. Raba Nyangoma yigeze kuvuga le continent asiatique, nta mushinwa uzokumva yitwa Olivier, nta mu Indien uzokumva yitwa Leonard n'ibindi nk'ivyo. Ni twebwe cyane cyane. Igice kiba nuko duca tugerageza kwiyidentifia, icyo bita identification, niyo ayo mazina java kuvuga mu bazungu. Ugaca usanga rero habaye phénomène de complexe, icyo bita complexe, kandi nacyo cishe cyane abatuvyaye badata batuvyaye cyane guhera kuri generation zaje inyuma ya independence. Imbere ya independence basogokuru urumva baratsinzwe harabaye ingwano, abazungu baturushije technologie, baturusha ibikoresho byo kugwana, hama baradutsinda, hama turatuna baratondera baratuboha. Iyo umuntu agutsinze agukoza icyo ashaka. Mugabo independence, mu myaka ya independence nuvuga ko abatuvyaye bari bamaze gukurikira umuzungu ku rugero rugoye gusubira inyuma, bari babashize mu ishure, bamwe bagize n'Imana baraja kwiga hanze, ku buryo bataha bavuga bati raba umusirimu ni nk'uyu n'uyu yaje avuye hanze, raba ingene yambara, raba ingene avuga, raba ibyo afise, ibintu n'ibindi nk'ibyo. Hama rero twese baratubatiza, amazina barayaduha. Ubu rero icyo nshima nuko amageneration ariko araruka ubu ariko arasubiramo ivyo bintu, ariko turikura kwa amazina arashobora kuba abiri, nkitwa Ndayishimiye, nkitwa na Ntwari par exemple, izina niteza kuba rimwe. Mugabo ni ibintu bizofata igihe, kuko bene ivyo bintu n'ibintu by'inscrive muri histoire mu mwanya, ni ibintu byagiyeho kuva abazungu bashitse haraheze siècle nzima, n'ubundi rero bizofata umwanya. Mugabo icyo nshima nuko ugwaruka cyane cyane ko ruraruka ubu, nibaza yuko n'iki kiganiro cerekeye ubwo gwaruka kikiraba cyane cyane ubwo gwaruka ni byiza cyane. Nibaza ko mu myaka 2030 ibintu bizohinduka ku muvuduko nibaza uzoshimisha. Iyo nibaza yari ishu ya mbere. Ikindi nuko biborohera abazungu nk'iyo tuje kwigira mu bihugu byabo bakumva nitwa Ndayishimiye nka Olivier. Kenshi mandana babarira nti nyita Ndayishimiye naho ribagora guprononcer, ribagora gusubiramo, muga nkabwira nti nibyo zina ry'ukuri. Olivier si izina ry'iwanje n'izina natiye. Bakanda mu maso abakorege nyene dusanzwe twumvikana bo baranatwenga bakavuga bakumva ivyo ndiko ndavuga. Mugabo hariho abandi uzubona umengo ntibaryohewe. Kubera iki? Kuko barabona ko turiko turaprena conscience y'ico turi. Ikindi nacyo nuko nk'abana turiko turavyara twogerageza kubibarira hakiri kare ntibaze bagira ingorane twagize. Burya naho navuze ngo abatuvyaye basogokuru niki biragoye kwagiriza generation iyi niyi ngo niyo ibazwa bene ivyo bintu. N'ibintu usanga kenshi bibaho mu mageneration agenda kurikirana, bikaranagora kumenya by'ukuri canke kuvuga uti ni generation yagize amakosa.
amakosa kenshi usanga yiyanscriba mu mwanya kandi no mu kuyavamwo bifata uwundi mwanya. Igikuru nuko umwe wese ahageza yogerageza agakosora, cyane cyane ugwaruka. J'insiste kuri iryo jambo, ugwaruka abakiri bato tubabarire ukuri, tubahimirize, tubakuremo complex, nayo twebwe dukuze canke n'abaturuta biratugoye kandi nibaza ko turi hafi yo guhindura. Ndaguha nk'akarorero cemhereza kuri ico, nk'iyo turiko turakira nka je ndi mu gisata cerekeye amagara yo mu mutwe, psychiatre, psychothérapeute. Iyo nakiriye abagwayi ari nko mu Burundi cyangwa abanyafrika, nk'iyo turiko turakira abagwayi je nkora muri psychiatrie psychothérapie, ukakira umuntu aje kwitura kugira mumenyane, uramuha umwanya akipresenta. Je ico namaze kubona nuko abanyafrika barutse muri imyaka iheze, ubahaye ijambo ngo bipresente, icyambere bakubarira bati je suis chrétien. Aho rero nturamenya izina ryiwe, ntaravuga abo yamukako. Mwibuke ko iwacu mu Kirundi iyo umuntu yabaza umuryango, iyo umuntu kugira bamumenye babaza hava, babaza abamuvyaye n'ibika n'ibindi nk'ivyo. Ko niko karanga k'umuntu mu bisanzwe, niyo mama yiwe. Ugaca usanga rero icyo umuntu yemera burya n'icyo gihe kigafata espace nini muri monde imaginaire yiwe no muri fonctionnement yo ya misi yose. Naho rero nagenda kompereze kuri ico idini, iyo bari guhinduye bakakwaka idini kama, bakakwaka ukwemera kwawe original, icyuba mu nyuma ni ikintu kiba ari ikintu kidafashe, nawe kikugora gukurikira, kuko aba ari ikintu icyo bita kitari inscrit muri subconscient. Burya ibitubeshaho ngaho, bituma tubaho twitwa abantu, tukamenya icyo dukora, tukapartena kuri groupe, tukapartena ku gihugu no kuri continent. Hariho ibyo tuzi, hakaba n'ibindi twita ko tutazi mbwa biri hafi mu bwonko, icyo nakwita subconscient na inconscient, et pourtant bitugida, bidufasha kubaho, bikadufasha no kugumana ubuzima, tukanabukingira nubwo tutaba tuzi neza ibyo turiko turakora. Iyo rero subconscient na inconscient collectif tuba twamukako, ugiye mu bintu by'amadini, wahindura idini ntavyuvamo, kuko ni ibintu by'amikerano byo mu myaka mikeyi cyane. Ni naho hahera confusion, ugasanga abantu bari muri confusion totale, ntibazi iyo bava n'iyo baja. Hari nk'abantu bayerera gushika aho bazotora akenge, bakamenya bati twebwe finalement tuva kuraba abacu baraba, ivyisi twabifata uku, tubitahura uku, donc kazoza rero kacu naka. Gushika ico gihe tutaratora iyo nzira, tuzoguma tuyerera, niko no bivuga. Nibyo najambo nohereza mugira amahoro. Ego, reka ngaruke kwa Leonardo Nyangoma. Uri kuraraba ukuntu amashengero, ukuntu abanyafrika barushirizaho kwizera, ukuntu barushirizaho guhurumbira iby'Ikristo cyane. Nyangoma, ubona hari icizere ko Afrika hazogera igihe igahinduka, ko ibitigiri bibandanya biduga ku munsi by'abahindura by'abagana by'ubukristo, mbere ugasanga ahubwo ubuunya, uravye n'abana barukwa ubuunya, ugasanga abasigaye bitwa amazina atatu, ugasanga rimwe ni ry'ikirundi canke ry'igiswahili sinzi, muga yandi abiri akaba ari ay'igifaransa canke atatu, ugasanga umwana afise nk'iryungane ry'izina harimo izina ry'ikirundi rimwe. Ibi inyamubona gutega Nyangoma, mubona hari icizere bitanga? Ivyo by'amazina nk'uko Dr. Olivier yabivuze, izina n'iryo muntu, natwe bwaje iwacu amazina abiri yarabaho. Kenshi umuntu yama afise akazina k'ubuhizi n'izina koko, kandi izina kenshi wahura rimwe na rimwe rijana mu bintu n'ibihe, igihugu cyangwa umutumba cyangwa intara barimwo. Hari n'abatanga amazina yo gutukira n'ibindi.
mu byo bahinduye amazina ibyo badanye sa amazina y'igikristo gusa sa ayandi mazina y'abazungu nk'ubu nitwa Leonard kubera igisinzi nagiye nuko nyine nta nsiguro bifite rero ibyo by'amazina kuba tuti ko hariho icizere ko abantu benshi ubu barahurumbira iby'amadini ubu hariho n'utudini dutonya twinshi batwita amasekite religieuses kandi zirimo abantu b'abafana kenshi na kenshi batuma hari n'ababuza yuko abadasangiye idini barongorana babirana hari n'ababibuza hanyuma kunywa si byiza inzoga nyinshi zikaze ndabizi abo baganga barabizi bakabuza ibintu byinshi abantu bashobora gufungura byabo naho idini ari nyinshi nduze Dr. Elize yavuze ati hari icyizere ati mugabo si bya vuba bizohinduka vuba kubera hari abo benshi mu bakuze baradukorofye mu mitwe kugira ngo duhindure dusubire tube babandi nk'uko byategeza kuba nk'uko mubyifuza bizofata akanya ariko ndabona ndizera icyizero ndagifise Philibert kubera yuko uravye hirya no hino muri Afrika abanyafrika bari hanze bari muri diaspora urabona yuko agatima kagarutse ko kwiyunga ko gukunda Afrika hariho amashirahamwe amasosiyasiyo kajondi mu amashirahamwe mwe nayo aharanira ubumwe aharanira akaranga ka Afrika ni menshi si make n'ataragwira cane kugira ngo ashikire ni mass critique ibyo bizosaba rero inyigisho nyinshi bisaba inyigisho ziciye muri ubuhinga bwa none birafasha ibyo byawe WhatsApp ibyo buhinga bwa none buvugwa ubu cyangwa turiko turavuganira ko hakazoba inyigisho na cane intwaro gushikaho turonka intwaro zishigikiye zigendera kuri ibyo byumviro turiko turashikiriza narashimiye nka perezida mushasha yasubiriye Sankara Ibe Traore muramubona yarashizeho umunsi mu gihugu kubashike ubutegetsi yarashizeho umunsi wo kwibuka akaranga k'igihugu cabo ca Burkina Faso hangaye iwacu simbona mu Burundi umuganuro utugaruka tukawukora kujya kuko ngira abantu boca bibuka kurima amahonda urabona kubona igiterwa ca mbere mu Burundi caribagiwe aho ntaza akarora amahonda canke uburo kandi nta hataba rero cyambere nuko turonga dushimbere rwose dukora ibishoboka tugashira imbere abategetsi bavyumva hanyuma imigambi inkayo kuvyura akaranga ka Afrika ikazoshigikirwa n'abategetsi nyene bo muri Afrika bavyumva ku buryo amaprogaramu iswara yose yanditswe n'abazungu uravye n'ibinyoma
kandi ubu hari abahinga bamaze kubibeshuza ibintu banditse n'ibiki kitana Diop wewe yaranavyerekanye neza mu muhinga mu by'ubumenyi biciye mu bumenyi ibintu byinshi yerekana yuko atarase nyinshi ati ibyo by'amacakubiri y'amoko afatiye ku moko ni instrumentalisation barabikoresha cyane bagomba gushika ku bindi ati kwisi nta moko ariho yomusa hari ubwoko bumwe la race humaine ni l'homo sapiens ndabandi nabo bazungu bari za Buraya hirya no hino kera barirabura kandi ubu abazungu batari bake ubu baravyemera urukoba rwabo rwagiye guhinduka sinzi ko ari imbeho mwera abagangagera mushobora kuba mubizi nka Dr. Rugambara ibi rero ngubu ahantu ugenda karaba muri kaminuza y'Uburundi sinzi ko ibitabo bya Chekanta Diop ibitabo bya France Fanon ibitabo by'abantu baharaniye ubumwe bwa Afrika igihe cyo kwikukira ibitabo bya Banguruma ibitabo bya Cabrare mu rugamba yakorera cyane ku mico kama igihugu ariko aragwanira byo rero bikaja mu maprograme y'amashure kugira ngo dusobore gukosora kahise kacu hariho bahinga mu bihugu byose bashobora kuyiga cyane akaba amakoranira akomakomeye cyane yo guhindura izo programa zose kugira ngo abana bacu biga karanga nimwe navuga byo kuvuga ururimi rwacu hakagira n'ururimi ruduhuza abantu bahuriye muri leta zunze ubumwe za Afrika bakakoresha ururimi cyangwa indimi zibiri zikomeye zo muri Afrika ariko tutibagiye n'indimi zisanzwe ku gihugu cyose ururimi hajya n'itunga harimo ibintu byinshi mu rurimi rero ndavize icyizere kuko ibyiyumviro byo kubaka leta zunze ubumwe za Afrika umuzo w'izo leta niko birafata nkaba nizera yuko biriya biriko biraba muri Afrika y'uburengero rujya runani rw'ibihugu bitatu Niger, Burkina Faso na Mali yoba gushobora kutubera isemo tukubaka tukagubakira ko leta zunze ubumwe za Afrika kuko ikintu bita Union Africaine ni ikintu abazungu bajengajenze kugira abanze badusinziriza hakavuka koko naho buba bamaze kuba ibihugu 5-10 ariko ari ibihugu bitatu babunye kurya baraza bakabamena kuko barigeze kuyipfunjura urunani rw'ibihugu bitatu nk'ivyo byariko birubaka umushinge w'ubumwe bwa Afrika kandi muri ibi bihe no kubikwakwanya biroroshe ibyo kuko abatuburagiza gukora ibyo bintu nukuri tutabeshe n'abazungu b'i Buraya n'Amerika cyane cyane bo muri Amerika nibo batuburagiza ubu ingufu zabo ziko ziragabanuka ariko haduga ingufu z'ibindi bihugu byemera souverinete byemera ko igihugu cyose gishobora kugira akaranga kacu ariko izo leta zunze ubumwe za Afrika zirakenewe kuko tutazishinze nk'uko umuhisi Nkuruma yabivuze yavuze ati tuzoshira kandi uko yabivuze niko bisa n'ibyagiye inyuma byagenze inyuma yo kwikukira ibihugu byinshi abazungu bagiye ku mbohe y'abazungu bakanga ko hashingwa leta zunze ubumwe za Afrika nyuma yaho mwarabonye imijyane zabaye muri Afrika n'ubu imijyane zaracariho kandi murabona yuko hariho n'umugambi wo gusambura ibihugu bakabicamo ubunyenye cyane bakabishiramwo akajagari nka Libya Sudani ingwano zidahera mu karere iwacu akajagari muri Congo ibyo rero kuko Afrika niyo ya mbere ku isi ifite itunga kama cimeza kandi nta bose barayikeneye nta utayikeneye kuyishikurako kuyiryako arico gituma tutari kumwe ari igihugu nyamwigenda ko ataho tuzokwishikana nivyo tuvuga by'ubugira amaprogaramu rumwe gusa
bazogushokora nk'akanyegeri kandi muri ubu bihe itandanse kwara uko igihugu gikomera kiri kumwe n'ibindi aba leta zunze ubumwe za Amerika ni 52 da Ubushinwa hajya ngo ni ibihugu 30 Canada ni ibihugu 17 tutagiye rero ibyo bihugu bitagiye hamwe bizogora kandi igihe kibiho kiriko kiraba cyiza natwe ababishoboye nuko tubandanye dusigurira twigisha urwaruka hakemerera urwaruka rushobora gutahura ibyo rugafata ubutegetsi maze bakazoca bahindura ibintu byinshi kuri porogaramu yo kwigisha mu ndero y'amashure kahise kagahindurwa kuko ibinyoma byinshi cyane birimo muri make nibyo nuvuga kuri ico cizere yuko abantu bashobora guhinduka cyo abaje ni guhinduka koko abantu benshi birukira ayo madini n'amarongo habagenda bajanywe n'amarongo cyane cyane ibyo barabikoresha hari abagenda batumwe n'amaserivisi yaransanye amaperereza y'ibintu ugasanga uriko rakora iperereza utabizi ajya amaserivisi menshi uhura kesha ari utu agence tw'amaperereza y'ibihugu bikomeye bifise inguvu kugira ngo baroshobore gufata imitima y'abanyagihugu bayishikire imishaha y'abanyagihugu ariko usanga ari tubutike aho tuntu tuguca amafaranga cyane cyane uko ndabibona hirya no hino no muri Amerika y'Epfo twarashitseyo ku buryo n'amatora kenshi na kenshi ari aho bigora kuyatsinda batishimikije ubwo busegete ubwo budini bwakwiragiye isi yose muri ibi bihe urakoze yego ndageza ngaho reka rero duse n'abasozera kino kiganiro mpereye kwa muganga Olivier wavuze ko urwaruka rukwiye guhaguruka rukifata nk'amakino kibazo kijanye na leta zunze ubumwe za Afrika nashaka rero ugira ico ubwiye urwaruka kuko iki kiganiro ngira urumwe mu bantu babizi neza ko cumvirizwa cyane rwose kandi na cyane abakiri bato nakaye kamotera urwaruka hamwe n'amareta urwaruka nuko botwuza burya baratandukanya icyatsi n'ururo bakongera bakiinforma gose kuko Anta Diop yabivuze ati armez-vous de la science jusqu'aux dents. Ikintu kibuze iwacu nuko bitugora gutohoza bitugora kugira un esprit critique bitugora kugira amatohoza twebwe nyene ngo tumenye ukuri turondere resources d'information hatandukanye hanyuma duheze twiforoje une information umuntu a vérifier neza ndanashimiye Dr Rugambarara ku bushakashatsi ariko aragira yaduciriye ku mayange ni ibintu bikenewe cyane muri ako karere iwacu region de Grand Lac baravuga yuko ari hantu hamye hari abantu des gens les plus pieux du monde abantu les plus pieux n'ubwo abantu basukwemera n'abazungu bo barabizi abaje bwa mbere barabizi rero iyo badufatiye ku kintu cy'idini nk'icyo baba baduhejeje kuko niko karakaranga kacu kuva kera ugwaruka rero guhaguruka rukwigira ku byo tuganirira ku byo guumva bagafatira ku byatugoye ibyo ko nabivuze batuvyaye basogokuru ibyabagoye aho batsindiwe bakanonosora kahise hama bagaheza bakamenya ibikurikira bakamenya iyo baja ego naye handi nkuko abanyangoma yabivuze na jewe ndibaza yuko ata indi solution gisigaye muri Afrika ari kuja hamwe twaragerageje ibintu byose twaragerageje abami twaragerageje president fondateur twarababonye barondeye independence z'ibihugu zavyo twarabonye ko byataye ko amazi gushika no munsi turacazunguruka ntituraronka isaganirizo ikitugoye kandi nuko baduciyemwo uduhugu duto cyane duto turi non viable bitugora kogorora
ugasanga naho wowe woba uri kuraja imbere y'abandi igihugu cyawe ukirongoye neza abanyagihugu bawe bariko bararonka inyishu ku bibazo bafise baragucanishamo n'abanyagihugu bawe bagagucanishamo n'igihugu kibanyi kuko ari ubuvuga buto buto bagakorera ku vy'amaetini nubwo twumvise ko atahari bagakorera kuri vy'amadiniga bakakudurumbanya nta yindi byose bisumbona isigaye atari uko tuja hamwe nk'uko Nyangoma yabivuze raba Amerika raba Ubushinwa raba Uburusiya byose ni federation n'Uburaya d'ailleurs Union Européenne bose baje hamwe uko barazi ko bagiye hamwe ariho bagira ijunje n'ijambo nibaza ko iryo jambo nohereza ko hanyuma Imana nkuko abo dusanga ikiganiro bagiye barabivuga Imana y'u Burundi yaramyeho bugira twumva bugira iratubona nibaza ko bene ibi biganiro Imana ibishima cyane ko hariho bamwe bariko baragerageza kuvuga guhaguruka bakavuga nibaza ko izo tuje imbere tugaheza umunsi umwe tugasura tukaja hamwe nabo dusangiye amamuko ariko gira amahoro ego reka ngaruke kwa Alphonse Rugambarara nawe ndagusaba ko utanga inkebuzo ku bakiri bato hamwe n'amareta mu gusozera kino kiganiro. Urakoze cyane. Icambere icyo novuga cyoroshe kugira ngo dushobore gutangura guhinduka hari ibyo mu bwizwa shingiro dufise uburenganzira ubwo burenganzira n'ubuhe bavuze ati liberté d'association liberté de culte rero abafise ivyiyumviro byo kugaruka koko ku karanga kacu mu bijanye no kwemera ibwirizwa shingiro riraduha uburenganzira bwacu nuko ikitari cyiza nuko muri vya liberté de culte bemeza ayandi madini nk'ivyo vyaduka by'ubukizwa n'ibindi ariko umuntu azanye kwemeza gusenga nk'uko abakera basenga kubandwa n'ibindi kikagorana arakwiye rero yuko abantu koko bahaguruka bagasabira liberté de culte iyo culte yacu ya kera ibyo guterekera n'ibindi ntibasubire kubigira ngo nibipagane ngo nibiki ni kubera iki bemera iby'abahindi bemera iby'abamuske iby'abayahudi iby'abagereki n'ibindi byose bakaza bagashobora gusenga uko bo basenga ariko twebwe abarundi abanyafrika ntibaronke ubwo burenganzira no akarorero cyane ko muri Benin ubu barabigarutse ko rwose bijya bita voodoo mu minsi mikuru ya leta birimwo aho bashobora kugira iminsi mikuru bivanye n'uko ababeninwa baza gusenga mu nzira yabo ya kera ibyo rero byari bikwiye gukwira muri Afurika hose ubwo burenganzira bw'abanyafurika bugatangura kandi aho niwo buvuze uti nje kononera n'aba abazoshima bakaja muri iyo culte bagendeho kuko bazobafite uburenganzira ni ikintu cyoba gikomeye cyane kuko cyohindura cyane akaranga k'abarundi ikindi nagira nongere ko nuko kare navuze Musenyeri Gorge nukuri ngira ndabasomere ivyo Musenyeri yanditse ndabisome mu Gifaransa turaza kubivuga mu Kirundi ko yanditse mu Gifaransa ko no mu Fransa Musenyeri Gorge ati en excluant Imana sans l'entendre on a fait devant le noir figure dédaigneuse d'Européens étranger à ses habitudes les plus légitimes, le missionnaire instructeur s'est privé de la base solide, toute faite, que la croyance populaire à Imana offrait à sa première leçon de catéchisme. Enfin, chose plus grosse encore de conséquence, car en dernière analyse, la religion consiste à vivre de Dieu, on a sacrifié ces noms si suggestifs, ces adages, ces souhaits remplis du nom d'Imana qui faisait de la vie du Murundi
païen entre guillemets, une perpétuelle communion au seul Dieu. Les noms de Dieu dans le Burundi, ils sont à eux seuls toute une théodicée. Vous m'en citez une vingtaine. Hier, vous m'en offriez un catalogue complet. Il dépasse la centaine. Nibi abarundi ntibakivyibuka yuko amatazirano y'Imana yari menshi, kuko umurundi yama abona ashemeza Imana igihe cyose mu bikorwa byose yari afise. On jurait par Imana, on se confiait finalement à sa providence, on le priait, on le remerciait. Et puis, ce sont des pratiques journalières touchantes dans leur simplicité. Izo pratiques itwara zibagi. Lo d'Imana, Ndabe ou Abi d'Imana, Ndorero ou Lucarne d'Imana. Et cette place-là, toute première, assignée à Imana dans les circonstances les plus solennelles de la vie, première sortie de l'enfant, prémisse de la saison. Léonard yavuze umuganuro. Birateye isoni ku muganuro utakishemeza koko. Ngoma nawe sinzi ko ugerageza ufata umwanya muto duheraheze ugire intererano yawe utanze ku bakiri bato hamwe n'amareta. Urakoze cyane wamaze kubivuga, ariko icyo ntugomba kubibutsa twebwe bo hambere twarabonye ibitari ibikizo byo kubandwa ntabiciye n'abajya babandwa imuhira mu babanyi. Hanyuma gushika sinzi igihe nuvugira ko gushika mu myaka 20 urya abarundi zimwe z'abarundi gusa ntibigeze baheba abo karanga kabo kajanye no kwambaza Imana. Bava mu misa canke mu musigiti bagaca bagenda kubandwa. Ivyo jewe ndabizi narabibonye. Urumva ko bemeye batemeye ibyavuye hanze baremeranijwe barakimiranijwe. Ico novuga kugira tugaruke ku karanga kacu gafashe kubaka leta zunze ubumwe za Afurika tuzubakire ku karanga kacu. Jewe ntahutse mu mwaka wa 2005 ari bise umugambi ukufasha abantu bashaka kuvyibura ku karanga k'abarundi. Ndabaza umugabo umwe ku mutumba yarafise umama wiwe yari yapfuye yarakibandwa yari kiranga ku mutumba. Yene nkeneye ibisigi yakoresha genda guha umuriyoni w'amafaranga. Ibisigi ingeyo yankoni yo mu manda ya ntebe ya bigomba. Intebe ya bigomba ni nk'igihe ya Musenyeri intuze ingofera y'ingeyo ingofera bambara bariko barabandwa. Inkono ya bigombo nibo bashiramwe inzoga iyo bariko barabandwa ntawe bataramura ntawe birukana kandi babandwa eka moko yose ari ngaho keshi na keshi. Yari misa iryoshe cyane byo narabibonye. Ambarira ngo narabituriye donc ibintazi bya bintu abantu bambara imidende imihoro ko bavyita sinzi ko ngira bamwe muri bato nimwabibonye. Byari byo gukingira umuntu. Ibyo byose twari dukwiye kubitororokanya bikaja mu mamize ku buryo umutumba wose ugira akantu ahantu hari ibintu bya kera basokuru bakoresha kandi bakazusura kubigarukako. Muri make cyo novuga nasa n'uwamaze kubivuga cyo twobwira ugwaruka cyane cyane. Jesi no ugwaruka turarufasha ko nukurufasha kandi rwumva n'ingoga. Nabivuze ikintu ca mbere cyo guharanira nuko abantu baharanira ivyo vyumviro baja hamwe bashiraho amashirahamwe cyangwa imigambi yubakiye kuri karanga ka Afrika gashimikiye ku mugambi w'ukunga gushinga leta zunze ubumwe za Afrika maze akazogira igihe ko conscience cyane no gukorera ku mitwe yabo. Ibyo rero amashirahamwe iyo migambi iriho byose byemera aho niho hazovamwa abategetsi bashobora guhindura programme mashuri kuko kugira bigende neza bizonyaruke nuko
bahindura amaporogaramu y'akahise cyane cyane n'ibindi bitari bike muri porogaramu zigishwa mu mashuri kugira ngo babyigishe abana bakurire mu mashuri gushika mu za kaminuza babizi kandi birashoboka. Icyo kintu rushingira ko cyane cyane ugwaruka nta kintu utuma kinini bashobora kubirondera ntibabitore, bashobora kuba badashobora birondera ntimubitore n'aho bica ku marezo sosiyo. Hakeneye ababafasha kubikunda no kubimenya ko biriho. nkabambaye ndageze ngaho yego urakoze kuba wadutumiye. Soma reka ndagasubire mu gatoya rero Monseigneur Gorju yahejeje avuga ati vraiment si quelque part les missionnaires ont eu la partie belle, c'est ici dans ce pâté monogamique à mœurs familiales rudes et sévères que ne put entamer l'islam et qui akaniko gakomeye pendant que l'Europe ignorait son existence vivait de Dieu Imana. Murumva boka yo ni Monseigneur Gorju musenyeri wa mbere w'u Burundi amenya ati abazungu bataranamenya abarundi bari babizi pendant que l'Europe ignorait son existence vivait de Dieu. Ukuri ndabasaba twike twimenye tumenye abo turi. Iyo niyo message bereza ko haba kugwaruka haba ku bantu bakuze turabasavye gerageza twimenye abo turi. Izi ngwano zose turimo kuko tuzoba twamenye yuko isoko y'ibintu nka byose biva ngaho. Na Nyangoma baza ko dusoma ibintu bimwe. Cheikh Anta Diop turamuzi yari cyane ariko ngaha mu bisata byo kwiga akahise kafika n'u Burundi Cheikh Anta Diop bo muri aka karere turabona twumva bashingira ibyo Cheikh yashikirije. Biracyababaje kuko tuguma tubona ibyo abazungu banditse Luringe. dufise pemeje ry'ugwarukana ikiganiro twari ko turabashikiriza kigarukiye. Mwakoze mwese mwagikurikiranye. Olivier Ndayishimiye wakoze kuduha umwanya muri kino kiganiro. Mwakoze namwe kora mwanyizeye ikindi gihe muze mu ndomere nzobitaba ndakengukiye nawe tusangiye ikiganiro n'abatwumvirije. Alphonse Rugambara nawe ndagukengurukire ku ntererano zawe. Murakoze cyane mwakoze kudutumira. Iki kiganiro ni ikiganiro cyiza ahubwo muze murakoresha kenshi kuko kirakangura abarundi n'abanyafrika. Ndashimiye abo twasangiye iki kiyago dushira hamwe. Ndashimiye n'abaza kumviriza. Murakoze. Ego rero Nyangoma nawe ndagukengurukiye. Ego nanje nakanya kigurukire ndagukengurukire ko washoboye kudutumira muri kiganiro gihambaye cyane bijanye n'akaranga kacu k'abanyafrika. Twashoboye kudusangiza ikiganiro n'abagizi Dr. Rugambarara Alphonse na Dr. Olivier babaye magiriranire. Ikiganiro cyagenze neza. Akoze rero kwita hamwe se je nakibashikirije byo kuvuga ngo anjimire channel ntiharigizwa yafashije mu buhinga bw'ibyuma nibagiye runande inzu kuza na cyane mu gushikiriza ibyiyumviro nk'ibi mwagiye murakurikira muri kino kiganiro cy'Afrika yunze ubumwe bifuza na yamwe mwabahera mwe yamwe n'abahera ingoma abasha yamwe mu rutengo rwa mungwe mwabahungu mwe